Abacungera ikibira ku gice caco kiri kuri zone Ruce komine Rugazi intara ya Bubanza ngo bafise uruhara ntangere mu kwigisha abenegihugu uko utonona ikibira. Nkuko amanama agenda agirane bagenda bakoresha amanama ku mitumba tuba turimwo kuri muri ayo manama tuba turimwo habaye amanama ku mitumba yose ikora ngahanye ku kibira tuba turimwo tugenda twereka abenegihugu yuko ikibira atari vyiza kugirane kucinjiramo. Abo bacungera ikibira ngo mu kwigisha bashimikira ahanini ku kamaro ikibira gifitiye abantu muri rusangi na cane cane abo bari kuri ico gice ca zone Ruce mu buryo bwihari. Dusambuye ikibira imvura ndisura kuyironka. Dusambuye ikibira ivyo intuzi intabire ntidusubira kuyironka kubera iki kibira hakingiwe neza haruguru no hepfo mu gihugu tuca tugirane tuca turonka intabire kubera rya ntuzenye nkukura ntibikimanutse ngirene nkukura ntibikimanutse ngivye mu kibira imanuke mu gihugu. Mu ntwaro barashima ko haheruka gushingwa uturimbi dutandukanya ikibira n'amatongo y'abenegihugu ngo ubu naho hakaba hariko haracibwa imiciro kandi gacibwa nabo benegihugu nyene. Mu bisanzwe mu bikorwa biriko biraranguka kugira ngo ikibira gikingirwe ubushize haraherutse kuba igikorwa co kubahiriza imbibe z'ikibira aho bagiye barashinga uburimbi butandukanya amatongo y'abenegihugu bigatandukana n'ikibira. Mu bisanzwe ivyo bikorwa byarakozwe kandi birangurwa neza. Muri no misi naho haratanguye igikorwa co guca umuciro aho abenegihugu aribo bariko barabikora kandi bakazoharankera agashiro kabute. Bisanzwe ivyo bikorwa ntabareka kubishima. Bavuga kandi ko ugucungera ikibira ko ari igikorwa ca bose ngo kuko umuntu umwe ntiyovyishoboza. Mu bisanzwe BPA canke ababajejwe gucungera ikibira ubwabo bonyene ntavyo boshobora. Ku gihe cose igikorwa cokorwa n'abantu bamwe gusa naze ko kituhava kiranguka. Ukuvuga mu manama rero aba igihe cose turiko turahimirizana cane turavuga ku kintu kijanye no gukingira ibidukikije umwenegihugu ku buryo amenya yuko ikibira ari iciwe abaza kubifata umuntu akabigira ivyiwe. Mu gihe rero ahejeje kubigira ivyiwe arabona n'akamaro ikibira kidufitiye na cane ku vy'imvura. Urumva ko kugikingira bica bibi vyiwe. Bisanzwe ubunye turiko turaraba rero ikibira gifashwe neza baba bajejwe kubikingira baba abenegihugu bose barashize ingufu hamwe mu gukingira ikibira ubu nta ngorane n'imwe ihari. Turangize tubamenyesha ko iyo miciro iriko icibwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira ibidukikije OBPE gifadikanije n'ishirahamwe C3 mu gifaransa 3C.